Nagomba ngo dusome mu itanguro mu gice ca 18 hanyuma dusome umurongo wa 13 na 14. Tuce twongera dusome muri Samueli wa mbere. Turaza gusoma mu gice ca mbere umurongo wa 6 n'umurongo w'7. N'urupapuro rwa 20 hariya mu gitabo c'itanguriro. Usome umurongo wa 13 na 14. Umutwe w'amajambo uravuga ngo Aburahamu azimana abamarayika. Umurongo wa 13 uhoraho abaza Aburahamu ati niki gitumye Sara atwenga, akavuga ngo aho nivy'ukuri noba nkivyara umwana nkecuye. Ivyizigiro vyari vyaheze bene data, nta vyizigiro yaragifise. Umurongo wa 14 ngo mbega hari kinanira uhoraho igihe gishizwe umwaka ugeze aho ugeze, nzogaruka iwawe Sara yavyaye umuhungu. Imana nishimwe. Haleluya. Hari ijwi ry'ivyizigiro. Sara yaramaze imyaka myinshi, Bibiri avuga ngo nosubira novyara umwana nakecuye. Urazi umuntu yiyatura kati narakecuye. Imana idufashe cyane. Ivyizigiro vyo kuvyara vyari vyaragize vyaraheze, ariko Imana urazi ko ivyapfuye ibigira bizima. Ivyo abantu bahevye Imana ibigira bizima. Ivyo abantu bataye Imana ibigira bizima. Ivyo abantu bavuga ngo nta kizovamwo nico kivamwo ikintu. Yesu ashimwe cyane. Yari yarataye ivyizigiro, yarakecuye ageze mu zabukuru na Aburahamu, gushika havuga ngo n'umutama wanje na jewe nakecuye, twoba tukivyara gute? Ariko marayika w'Imana aramubwira ati igihe kigeze aho iki kigeze, uzoba ukikiye umwana w'umuhungu. Yesu ashimwe cyane. Wowe ufise imyaka ingahe warataye ivyizigiro, warihebuye? Guta ivyizigiro si ukubura akana gusa. Waradandaje, bari bafise ibintu hajya mu isoko ya Bujumbura birasha, baca barata ivyizigiro ko batazosubira kugira ico basubira gukora. Hari abandi bari bafise abana babavyaye bapfuye, hari abandi bahuye n'ibibazo bitandukanye. Hari abataye ivyizigiro ati umuvyeyi wanje aho namubwiriye ubutumwa ntagikizwa, cyangwa umugabo wanje cyangwa umugore wanje, ariko nakomba ndakubwiye ngo haracari ivyizigiro. Yesu ashimwe cyane. Haracari ivyizigiro. Ivyo wibaza ko bidashoboka ku Mana birashoboka. Bwira mugenza wati bidashobokera umwana w'umuntu ku Mana birashoboka. Haleluya. Haleluya. Abantu baraguciye intege. Yesu ashimwe cyane. Nari mfise ingorane kera ntararongora, ariko nabiganiriye nigeze kwiyumvira ati yo vuma mvuka ndi umukobwa, aho ivyizigiro vyari vyaheze, nkaraba ingene nzoyubaka inzu, nkaraba ingene nzoronka inkwano, nkaraba ingene bizogenda, nkaca mpindukiza ivyiyumvira ati umukobwa we nta nzu yubaka, baza kumukwa gusa, nta mpuzu agura, nkumva umengo umukobwa arorohewe. Aho ivyizigiro rero vyari vyaheze. Imana idufashe cyane. Ivyizigiro vyari vyaheze. Ndyamye nikanguye mu ijoro, itiro ryaca rigenda, kuko wacutangura imigambi nyene bizogenda, ivyizigiro bigahera. Yesu ashimwe cyane. Ariko nagomba ndakubwire, hari ivyizigiro bisubizwamo n'ikibi canke n'iciza. Sinzi nyene dawe yakunda gukubita mama, mbonye amakofa mukubita, ndavuga nti bya bindi byo kuba umukobwa ndabihebye. Ngarukana ivyizigiro vyo kuguma ndi umuhungu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Urumva urushobora kuba uri musore ngaho ivyizigiro vyaraheze, wibaza ati bizogenda gute? Ariko indirimbo twaririmbye ngaho je nibaza ko zagusubize mu ivyizigiro. Haleluya. Uri nkumi uri ngaha uribaza ati ahera abana batonya banje, abandi baragiriwe neza, abandi byaragenze uko byarakunze byarashobotse, jiho bizoshoboka. Mbega Ana yari afise imyaka ingahe?
mu kugira vyare nyinshi cyane. Sara yari afise imyaka ingahe? Myinshi cyane. Elizabeth yari afise ingahe? Myinshi cyane. Imana idufashe cyane. Haleluya. Yosefu yatabawe haheze imyaka ingahe? Bibiliya ntitubwira imyaka yari amaze, mugabo mwibuke ingene Yosefu yatawe mu kinogo, abamidiyani bamutwara nk'inyagano, ariko aza kuba umuntu mu gihugu atari cyo yavukiyemwo, aba umuntu ajejwe finance, ubutunzi bwose bwari mu minwe yiwe. Yesu ashimwe cyane. Ariko yatabawe igihe cy'ivyizigiro ciwe cagizere cyaheze, ari mu ibohero. Hajya yaribaza ko azoba umugabo nkujya, ari mu ibohero. Imana rero irafise ingene ikeneye kugutabara, kandi umuhingamo n'umuhingamo mwiza kuri wewe. Imana nihabwe icubahiro. Ikomera amashi iyo Mana, ikomera amashi iyo Mana. Abaririmbyi batubwiye ati reka gutinya intambara, siwe wigwana. Yesu ashimwe cyane. Siwe ujejwe kugwana intambara y'ubuzima bwawe, siwe ujejwe kugwana intambara y'ingene uzobaho. Hariho umwami w'abami ajejwe kuyigwana, kandi yarayichinze. Yesu ahabwa icubahiro. Yesu yavuze ngo ko nanesheze namwe muzogirana. Haleluya. Tugire urazire nyene babigira, ntitugira nka kwako ndi kwa babandi. Ko yanesheje natwe tuzotsinda. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Wewe hari igihe ugomba kwigwanira, ugakoresha uburyo bwose, ingufu zose. Iki ni nagomba ndakubwiye ngo turura kirazira. Amen. Hariho uhaguka kugwana akanesha. Yesu ashimwe cyane. Yesu yavuze amajambo akomeye, yabwiye Yohana ati nimwaba muri jewe, amajambo yanje akaba muri mwebwe, musabe icyo mugomba cyose kizobabera. Yesu ahabwa icubahiro. Aha rero ku murongo wa 14 ngo mbega hariho ikinanira Uhoraho. Bwira mugenzi wawe nawe umubaza ati hari ikinanira Uhoraho. Yesu ashimwe cyane. None icyo munanira uwundi mugabo yogishobora ninde? Icyo nanira Imana umugabo wawe yogishobora? Vuga toya. Haleluya. Icyo nanira umukenyezi, icyo nanira Imana umukenyezi yogishobora? Hari abana rero iyo baguwe neza, iyo bamerewe neza, babona muhira umucima uboneka, ubabwiye ati ngo dusenge, eba ngo je ndahimze ngiye kwiryamira. Je mwanda babwiye nti aha kugira tujye nuko Imana ariyo yabyemeye. Yesu ashime cyane. Kugira ngo tujye, murazi ko n'uburi ku meza bukoroka, sivyo none? Aha rero ingwane dufise, abavuce mu 2002 nibo batazi imigani turiko turaca, ariko wavuce mu 90 kuduka arabizi nyene ubugari bugeze ku meza. Baya ngo ngaho ngo ngaho wabusiga ku meza ukacugenda. Yesu ashimwe cyane. Ibi bihe turimwo nta muntu numwe yarazi ko tuzoba tubivyagiyemo. Hari igihe twese twari twataye ivyizigiro. Abo ngaha ku muyaga bose bari hajya mu mahema, sivyo? Bose bari mu mahema bakarabana ingene baza kujya. Yari shida, byari bigoye, twese twari twataye ivyizigiro. Mugabo hari Imana mu ijuru yaradutabaye. Haleluya. Yikomera amashi menshi cyane. Ndibuka ko hari igihe hajya mu Kinyovu niho nasengera icyo gihe mu 98 bigeze kutwimura muri rujya rushengero, ari twe twagubaki, twasigara turi dusengera mu mahema. Umuyaga uje amahema yose ugakurako ugatwara, tugasigara dusengera ku bugarago cyangwa mukaca mutaha kubera umuyaga gusa hajya hejuru. Ariko Imana yacu yaratwihweje, irumva amarira yacu, ati ndamanutse kubatabara. Yesu ashimwe cyane. Ubu twubaka nziza, tusengera ahantu heza dutuje,
kuko hari icyo Imana yakoze ku buzima bwawe, hari icyo Imana yakoze mu gihugu cacu. Nico gituma wataye ivyizigiro, nagomba ndakubwiye ngo garukana ivyizigiro, haracari igihe cyawe cyo gutabagwa. Imana nihabwe icubahiro. Ana yabwiwe ngo nta kiriho kinanira Imana, igihe kigeze aho kigeze uzoba ukikiye umwana. Haleluya! Igihe kigeze aho kigeze uzoba ukikiye umwana. Uri ngaha atagira umwana yihangane, singomba kumuca intege, mugabo murazi kubura umwana ni gisata gikomeye cyane, ni gisata gikomeye cyane. Yaba ari byo tugira twasha dusenga nk'utamufise nk'ubu nawe nakacagira amuronka, mugabo tuvuge tuti haracari ivyizigiro kuzovyara nawewe, kuko ana yari afise imyaka myinshi, basara bari bafise myinshi. Reka dusome muri Samueli wa mbere, na twumvirize ya majwi rero acana intege mu gice ca mbere. Hariya mu gice ca mbere dusome murongo wa 6 n'uwindwe, murongo wa 6, murongo wa 6 n'umurongo w'indwi. Amashe dusimba dusome ku murongo wa 10 n'uwa 11. Murongo wa 6 uvuga ngo kandi mukeba we yama amushinyagurira akamutera intuntu, kuko Uhoraho yamuzivye, ngo kuko Uhoraho yamuzivye inda. Uko niko byagenda uko umwaka utashe, uko Hana yaduga aja mu ngoro y'Uhoraho, niko mukeba we yamushinyagurira. Cyo catuma arira akanka kurya. Imana nishimwe cyane. Mwumvise amajwi yaje kuri Hana atararonka iki? Akana. Mukeba wiwe yaguma ngo amusinyagurira. We Imana yari yaronse abana, mugabo nawe abura akana. Yaguma amusinyagurira, amubwira ati wewe nta kintu uzovamwo, kuko nta kana uzovyara. Imana yarakuzibije inda, nta kintu na kimwe uzoronka. Ayo n'amajwi. Ariko ngomba ndakurangira irindi jambo nawe ufata ingingo. Hari amajwi menshi aza kuri wewe akubwira ati ntacu uzovamwo, nta kintu. Wahora udandaza ko wahovye, hajya ntuzosubira kudandaza. Haracari ivyizigiro. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Umwaka weze warabuza minervare y'ishure, abantu bashaka kubwira ati abo bana abantu bazosubira kwiga, aho karabaye, mugabo haracari ivyizigiro ku minervare ushobora kwironka. Yesu ashimwe cyane. Umunyeshuri aravuga ati yo umwaka weze naradubuye none ivyizigiro biraheze. Haracari ivyizigiro kuzomenya. Murambwira abanyeshuri ni kibi, ikibi sukuyobegwa, ikibi no guheba ishure. Yesu ashimwe cyane. Urihevye ntuzomenya, mugabo ni warigumamwo uzoteba uzomenya. Yesu ashimwe cyane. Aho unanirirwa ari Imana ikeneye kuza kugutabarira wa munyeshure we. Aho nyene unanirirwa. Ku murongo wa 10 rero ngo maze Ana asenga Uhoraho afise intuntu, ararira cyane, asezerana isezerano ati ewe Uhoraho nyene ingabo, ni waraba umubabaro wanje, injoreke yawe ukanyibuka, ntunyibagire jewe injoreke yawe, ukantabaza umwana w'umuhungu, nanje nzomuguha. Uhoraho abe uwawe, uzorinda apfa, kandi nta rufuhe uzomugera ku mutwe. Imana nishimwe. Yafashe ingingo rero. Yesu ashimwe cyane. Nawe nagomba ngufata ingingo yo gusenga. Abaririmbyi baririmbye ngo nihagira ibiza kugutera ubwoba, uca usenga cyane. Yesu ashimwe cyane. Nihagira ibiza kugutera uruhagarara, uca ugirana, uca usenga cyane cyane. Hari gusenga no gusenga cyane. Yesu ashimwe cyane. Ayo muririmbyi yaririmbye neza. Iyo merewe neza mu bugingo ndaririmba, iyo ngowe ndasenga nzizigira Yesu. Amen. Hari igihe rero gikenera gusenga cyane, pana gusenga gusa.
shirako ati cyane. Yesu ashimwe cyane. Abantu bose barasenga hajya. Hari n'abagira gutya ati turahejeje gusenga. Abandi ati dawe watwese uri mu ijuru ati turahejeje. Mugabo hari bihe bikenera kusenga. Ana amaze kumva gakekezo kamu genziwe umukeba wiwe bari basangiye umugabo. Ati ndafashe ingingo yo gusenga cyane. Yesu ashimwe cyane. Aca atangura gusenga ati Mana niba ntabara jewe incoreke yawe ukantabaza umwana w'umuhungu nzomuguha abe ikimazi nta rufuhe ruzopfa rumugeze ku mutwe. Yesu ashimwe cyane. Nashizeho rero iti atura icyo ugomba ko Imana ikugirira. Yesu ashimwe cyane. Ko Pawulo yabwiye abi Filipi ngo ivyo mugomba mugirene mumenyesha Imana. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe umuntu yanga kwiyatura kivyo agomba. Yesu ashimwe cyane. Ukanga kuvyatura ariko hari igihe bikenera ko Imana umera ugenda ukayifata. Yesu ashimwe cyane. Ukayirondera kuyifata mu mpwemu utayibona. Ukatura ivyo ugomba kandi Imana yacu yiteguye kubikugirira icubahiro kibica Imana. Icyo Imana igomba ni iki? Nuko witwa ukuba uri umwana wayo. Ubu uri umwana wayo. Hari abantu bashaka kugiranira imigenderanire n'Imana batari abana b'Imana. Yesu ashimwe cyane. Imana idufashe cyane. Ugashaka ko Imana ikugendera utaraba umwana w'Imana. Turi kumwe. Kwitwa umwana w'Imana ni ikintu gihambaye cyane. Reka dusome mu butumwa bwiza bwa Yohana igice 9 dusome umurongo wa mbere hanyuma ugeze ku murongo wa 4. Uwavutse ari impumyi ariko arahita abona umuntu yavutse ari impumyi. Abigishwa biwe baramubaza bati mwigisha ninde yakoze icyaha n'uyo canke n'abavyeyi biwe ko yavutse ari impumyi? Yesu arabishura ati uyu ntiyakoze icyaha kandi se abavyeyi biwe ariko nukugira ngo ibikorwa vy'Imana bibonekere kuri we. Imana nishimye. Umurongo wa 4 rero twebwe dukwiye gukora ibikorwa vy'uwadutumye hakibona buhava bugirante bwira atawugishobora kugirante gukorera Imana butarira. Yesu ashimwe cyane. Ukumeze abantu barashobora kuza bakagukekeza. Mugaba nimba uri kimuga waba wayeho uri kimuga kugira ngo izina ry'Imana rigirene rihabwe icubahiro. Yesu ashimwe cyane. Nimba uri impumyi wavutse gutyo kugira ngo igikorwa c'Imana kibonekere muri Kristo Yesu. Yesu ahabwe icubahiro. Siwe wavyiteye ariko Imana irazi impamvu. Yesu ashimwe cyane. Nimba ukenye uri mu bandi uhagatiwe n'abatunzi bafise imiduga abandi bafise amazu meza wowe ukaba wibera muri nyakaje. Siwe wavyiteye no kugira ngo izina ry'Imana rigirene rihabwe icubahiro. Uwundi munsi hari n'ahari wewe uzobugezweho. Abantu bace baza kugushengerera bati burya ni wa wundi. Batangure kubaza ati byagenze gute? Ati gihe yakira umwami Yesu ingomero zose zaciye zigirana zoguruka. Imana nihabwe icubahiro. Haleluya. Abantu bamaze kubona uwepusha ari mu myiyakize atarakira abantu bose bavuga ati kuvuka ari impumyi hacumuye abavyeyi biba cange nuwavuce yacumuye. Erega niko abantu bavuga. Unanirwa mwishuri ngo ujya mwana wanakana ikijuju. Sivyo? Abandi bakavuga ngo gore kare ngujya n'ikijuju ngo yishinga ivyo gusenga gusa. Ngo uramubaza muri ruwanje. Uko niko abantu bavuga. Mugabo umunsi ubwenge bwa Imana yabukanguye abantu bazotangara. Yesu ashimwe cyane. Nabise umuhungu bagumabwira ngo ikijuju abonye abasauza cyagiye abasauza baba hajya mu mutangano. Yaguma ambwira ngo agomba kwigira mu basauza. Ishure yigamo kabiri. Nguma nsenga Imana
hewe yarikanguye mu wa gatanu aca abwira mushiki ati wewe mu wa gatandatu tuzondengana yenda uransize vuga mu wa gatandatu nzosenga we ntuzondengana mu wa gatandatu acaradubura mushikiwe aca musangayo bagume bajana gushika muri university hari gihe wita ivyizigiro ukihebura mugabo hari gihe cawe cyo gutabakwa. Yesu ashimwe cyane. Nico gituma rero abaririmbyi batubwiye ubutumwa bwiza ati iyo ushitse mu bibazo, iyo hari bigeragezo, iyo hari intambara ziteye cusenga cyane. Yesu ashimwe cyane. Hari biherero byo gusenga. Umuririmbyi yavuze ngo iyo merewe neza ndaririmba gusa, ngo ariko iyo ngowe ndagirane ndasenga. Ubu rero kuri uno mugoroba twaduze kuri uno musozi gusenga, ntitwaje kumviriza indirimbo gusa, twaje kuri uno musozi gusenga. Kandi umuntu wese yaduze umusozi yiteguye ko hari ikimana imugirira. Yesu ashimwe cyane. Yiteguye hari ikimana imugirira. Umaze ibihe warayihebuye, warataye ivyizigiro, imitwaro ya ufise nijojwe, ariko uyu mugoroba uri ngaha ngo Yesu agutabare, uri ngaha ngo Yesu akugirire neza. Umaze igihe warizeye uri mu ishengero, ariko urafise intambara y'icyaha cyakunaniye guheba. Hari icyaha cyakunaniye guheba. Ndibuka igihe nakizwa nari mfise intambara yo guheba itabi. Ku mugoroba nk'uyu niho nasengewe, itabi ricari hagarara mu izina rya Yesu. Haleluya. Umugoroba nk'uyu ni umugoroba udasanzwe. Ushobora kuba hari icyaha cyakunaniye, uhari ikigeragezo, wasenze ibihe birebire utarishugwa, ariko uyu mugoroba aba baririmbyi bateguye iki giteramo, irijwi ry'ivyizigiro kugira ngo ijwi ry'Imana rishike muri wewe, hanyuma utabagwe icubahiro kibica Imana. Tugomba gusenga Imana. Ntitwaje kumviriza indirimbo gusa, ntitwaje kumviriza amajambo gusa, hari icyo Imana yateguye kuri wewe. Ana abwirwa amajambo akomeye, nureme. Yesu ashimwe cyane. Amaze kuronka umwana yavuze ngo niho nkimenya ko Imana itarobanura kuki, ku butoni canke ku cubahiro. Haleluya. Imana igukura ku cavu ikakwicarikana n'abagizene n'abahambaye n'ibikomangoma. Yesu ashimwe cyane. Ngo niyituma umuntu abaho, niyituma umuntu apfa, niyituma umuntu akena, niyituma umuntu atunga. Byose biri mu kiganza c'Imana. Haleluya. Byose biri mu kuboko kw'Imana. Yizere gusa, akira Yesu nk'umwami n'umukiza, uyizere, nta handi hari ugutabagwa. Cyo kuba ufise abavyeyi bafise inkoho. Ejo ku mugoroba nariko ndavuga n'umuvyeyi afise umwana yamunaniye, arambwiye umupfakazi, arambwiye ati nukubera sata kiriho. Njadamubwiye nti madame ihumura, hari abagabo ngaha bafise inkoho muhira, bafise inkoho b'abagenerale, b'abakoloneli, abana babananiye kandi bafise inkoho muhira. Abo ntimubazi. Hajya ubonye umwana ameze neza ariko aragushikana ku vyiza, n'ubuntu bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Si inkomezi z'umuvyeyi namba. Ndakubwira nti nimba umwana yarananiranye, ufukama mu kibanza ciwe ukamusengera. Yesu ashimwe cyane. Hari abandi bavyeyi acatora inkoni akibaza ngo ishikire gufa ndishikira iki, ariko isengesho rishikira ingeso. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Muranezerewe? Abanezerewe muduze ibiganza mugire gutyo. Ntihagira umanuka kuri uno musozi amanukanye ingorane, kandi twaduze ku musozi utabagwa n'Imana. Tugomba turirimba karirimbo gatonya gusa. Haleluya. Ka karirimbo kanje natangura iyo merewe neza, ka karirimbo ndagakunda cyane. Kajya rero ndakubwire uzuke umvirize neza, kandi nawe bihora bigushikira. Iyo wimererewe neza usanga uririmba gusuka tumucima, ariko ibigaragazo bize utangura kuduga umusozi gusenga. Yesu ashimwe cyane. Ukabona ati birakomeye, birakomeye, sivyo? None rero ushobora kuba umaze ibihe umerewe neza gusa wiririmbira, ubundi nawe amaze ibihe afise ingorane, afise ibibazo. Nagomba ndakubwire ngo haracari ivyizigiro. Abamama bashashe hameze neza cyane, naho wowe ufise ipantaro ryera, naho wofukamika ko nta ngorane, ariko wanka gusenga ugasengeshwa ku ngufu. Sivyo none?
wanga gusenga ugasosengeshwa ku ngufu. Mugabo uyu mwanya ngomba gutuje imbere y'Imana dusenga, kandi sintevya murazi ko dufise umwanya muto, hari ibintu biryoshe biri nyuma. Je ndahejeje kabisa, ndahejeje. Burya na bene na harabaririmbyi baguma bagira ngo ubwo muze ntiyoheza ngo turabe ko tozimara zijya ndirimbo. Sivyo none ubu ntebeje n'ubutaraza ngaha, nimba atawurimwo twese tumeze neza muvuge dusenga, atangorane ata kibazo tuje dusenga vraiment. Mugabo ukaba ukeneye gutabagwa n'Imana, ngwino ngaha, ngwino. Kandi ibibazo ufise, umutwaro ufise nyene bigorana nyene ntavyonzi, mugabo Imana yambwiye ngo haracari ivyizigiro vyawe vyo gutabagwa, haracari ivyizigiro ku Imana gutabagwa. Hari abantu bakunda kumanza kuraba abandi, igigwa imbere gato yamwe mwamaze gushika, igigwa imbere mwegera imbere mama egera imbere. Karibu. Uyu muhingamo ni mwiza cyane, umuhingamo Imana yahora igendera Adamu na Heva. Uyu muhingamo niwe Imana yagendeye cya kimuga cyari kimuteye imbere y'urushengero, maze Yohana na Petero baduze kusenga ngo basanga ikimuga cicaye imbere y'urushengero. Barakibwiye ati nta mafeza n'inzahabu dufise, ariko ico tuguha haguruka mu izina rya Yesu. Uyu mugoroba n'umugoroba mwiza, Imana ikeneye gutabara. Hari ivyizigiro ku Imana igihagaze ku mbabazi zayo, Imana igihagaze gutabara abantu bayo. Tugomba gusenga Imana. Nagomba mbwira abanyeshure, umwaka uheze warataye ivyizigiro, ariko ishure rigiye gutangura. Abakozi b'Imana ngaho bahagaze bagomba gusenga Imana. Nagomba ndakubwire ngo ngwino ngaho imbere usenge. Satani yaraguteye ubwoba kutazomenya mu ishure ko bitagishoboka. Umwaka uheze warabuze Minerval, mugabo haracari ivyizigiro ko uyu mwaka ushobora kuyironka. Nta handi hari ugutabagwa mwene data. Iyi Mana tugomba gusenga irakomeye, iyi Mana tuvuga irakomeye. Mbega hari kinanira Imana, mbega hari kinanira Imana. Ushobora kubura ngaho uri inkumi, ivyizigiro vyaraheze, uvuga ati batonya banje avyaye kabiri, avyaye gatatu, avyaye gatanu, none jewe bizogenda gute? None ko abakozi b'Imana bahagaze ngaha, tugomba ko bagusengera, tugomba ko bagusengera ngo Imana iguhindurire ibihe ku mugoroba nk'uyu. Marayika w'Imana yururutse ari ngaha muri kino kibanza. Nagomba ndakubwira ngo niwumve ijwi ryiwe gusa. Murakoze cyane abaririmbyi, mugeze ngaho gatonya. Hari imisore iri ngaha yiyumvira gucikiza gusa, ati ko vyanse, ko ntagira amahera, ntagira inzu, ntaronka yo gupanga, jewe ndugumuterura ujya mukobwa wawe. Abo mutima nivyo biza bidudubiza gusa. Hari Imana ifise amafaranga yo kukubakira. Haleluya. Hari Imana ifise amafaranga yo kugukwera. Yesu ahabwa icubahiro. Nureka kudidanya imitima ngo ntugwe mu cyaha. Haracari ivyizigiro Imana kwigutabara. Ihagurutse abantu bagukwere, ihagurutse abantu bagufashe wubake, ihagurutse abantu bagufashe ibiheho bigeze bihinduke. Imana ikoresha abantu. Yesu ashimwe cyane. Wa musore uri ngaho, ufise iyo migabo, ufise izo nama, abakozi b'Imana bahagaze, ngwino bagusengere. Ntuce uvuga ngo inkube zica zimbona ngo ko mpagurutse ngo narabuze amahera y'inkwano. Ari nawe woca ugenda kwa Mutama, naka ntiriwe ndavuga izina, ati nta n'inkwano mfise mugabo nje kugusaba. Jabwe ati genda igire Mutama, twara uzonzanira inkwano mu bana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwa icubahiro. Tugomba gusenga Imana rero kuri uno mugoroba. Imana ihezagira abene data, abandi b'Imana yari ikeneye ko batabagwa, nayo ikeneye ku imizigo yabo iyibaruhura.
ijambo ry'Imana rivuga ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe ndabagirane ndabaruhura. niryo jambo twigishizwe mu gitondo ngo abarushe abaremerewe, jewe ni jewe mfise ingati ihwahutse yo kwikorera imitwaro. imwe yikorera imitwaro ya Sara, yikorera iyana, yikorera iya Elizabeti, imwe yikorera iya Zakariya, imwe yikorera iya Aburahamu. iyo Mana nikeneye kugutabara nawe. hari kinanira Imana mu mutima wawe ati nta kikunanira Mana. ufukamye ngaha ati nta kikunanira Mana. ibihe byacu byo gutabara